sha ndabira agatebe gatori ngakariye. Wetu ndatomboje ko ngusanze uri kumwe na Apôtre Bwenge. Mbega hari ikintu je nari nje kukubaza cancanze mu mutwe. Mbega kw'isi yose hoba hakiriho abakozi b'Imana? Niko kumbajije gutyo. Wetu eheraba amashengero ariko arabomoka, abakristo bariko bacanamwe intambara mu mashengero, eheraba zabaye nyinshi. Mbega wo bisobanura gute yuko arabakozi b'Imana bashishikara kugenda bateza intambara hirya no hino? Namwe ndababwira ko shetani aticaye kugira umupango wo kuja mu ijuru, nawe niko apanga umupango wo kubahagarika kugira ngo abayobore abajane mu bwame bwiwe. Raba hirya no hino abakristo baguma bateranya pasitori nawe ugasanga arimo gushwana n'intambara rongoye. Niyo mpamvu intambara ziriko zigenda ziba mu mashengero. None twogira gutega Wetu? Namwe ndababwira ibi bikurikira: ni mwunguru nane gw'intamenwa mu masengero yanyu yose, mwite kuhoraho. Ivyo byose bigenda gutyo kubera ko hagati muri mwebwe ntimurizera bikwiye. Yaba mwari mufise kwizera kumwe n'agatete ka sinapi, ngotegetse ibibazo byose biko birabera mu rusengero bigahagarara. None ko atakwizera mufise, nicyo gituma byose biguma biba. None hinge ndababaza, none nakwizera kumwe n'agatete ka sinapi mufise? Akano kangana gutya kuva mwasengeye habuziki. Yaba mwari mugafise vyonyene, mwotegetse imisozi n'Tanganyika byose bikirandura bikija naho mushatse. Niko mutagafise muzobwira Imana ngo ntaco yigeze ibamarira, kandi Imana ari yabaye ubushobozi. None Wetu, ivyo umbwiye n'ubundi sinyuzwe. Reka mbaze Apôtre Bwenge kuko ivyo umbwiye ndumva bitari kwinjira neza. Mbega Apôtre Bwenge, byoba ari byo abakizwa ko badusuzugura ngo ni koko ko dukorera Imana kandi dukenye? Mbega twageneye gukorera Imana dukenye? Besi ko bavuga ngo dukorera Imana dukenye. Mbega twokora iki ga Apôtre Bwenge kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke? Mbega ko bagaye abantu bakijijwe, nta bantu bakijijwe bafise amafaranga? Barahari kandi benshi bafise amafaranga, kuko abakizwa sibo baremewe gukena gusa, kandi Imana yacu ni Imana y'ibikorwa, si Imana y'amajambo. Ngira ndaguha akarorero k'abantu benshi bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi bafise amafaranga kandi bubaha Imana. Hari umuvyeyi wacu yatumye turonka ya mahoro turimo uyu munsi, nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Yarubaha Imana, yamakoranya ibikorane buri kwezi byo gushimira Imana. Imana ikazana ikimenyetso cy'umunwa w'amazi kigaragaza ngo Imana iramwishimiye. Mbega uwo ntiyari perezida amahanga yose yubaha, no mu gihugu twese twubaha? Kandi ico gihe yari afise ubutunzi, kandi yarubaha n'Imana. Umva ndaguha kandi karorero kagira kabiri. Umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza arongoye urushengero rw'Urutare mu Burundi, arubaha Imana nambere akayubahisha n'ivyo atunze. Eheraba akarorero, hari abaririmbyi mpuzamakungu bakomeye aheruka gutumira ku mwisho w'ukwezi kwa12 umwaka wa 2020, yakoresheje iki gikorane gikomeye. None uwo ntiyubaha Imana kandi atunze, Imana ntiyamuhezagiye? Kandi akubaha n'Imana akayubahisha ivyiwe. Eheraba kandi karorero gombugizaho nanje ndamwibwirira. Mbega kuvuga gutyo rabanye n'icyubahiro umuvyeyi Imana yaturungikiye Evariste ndayishimiye, nawe ari mu bantu bakunda Imana, ari mu bantu bakundisha Imana abarundi n'abanyamahanga. Mbega nturabona no mutambukanyi wiwe iyo afashe mikrofone agafata n'igitabo cy'ijambo ry'Imana burya ariko arahezagira, ntumva ko duhezagirwa? Abo bose siko ndakubwira s'abanyamafaranga. Kandi umutambukanyi wiwe igihe bari bagombye kuzana bimwe bavuga ngo nukuringanira ngo abagabo n'abagore bangane, iki kwereka ko yubaha Imana. Umutambukanyi mukuru w'igihugu niwe yavuze ngo ivyo bintu mu Burundi ntibizobaho. Nta muntu atari mwimbuto y'Imana yari guhagarika bijya bintu. Aho rero nizere ko uburorero tuguhaye buhagije. Ndanyuzwe
ahubwo Apôtre Bwenge urakoze cyane ku mpanuro nziza mu mpaye na Wetu nayo ubundi byari byancanze murakoze cyane. Ego umva ndakubwire Kavubu, wibuke usomye mu gitabo cy'itanguriro 18 ku murongo w'9 Aburahamu yakiriye abashitsi asanga yakiriye abamarayika. Wibuke ko yababagiye imfizi ya mbere inuze, bahejeje kurya barangije bamusigira isezerano. Bisobanura ngo kuva kera abantu bamye bakorera Imana batunze, kandi Imana yacu si Imana y'amajambo, ni n'Imana y'ibikorwa.